Ubwami bw'ibikoko, intare, imfyisi n'inkoko. Uyu munsi tugiye kuraba igice c'indwi, ndibaza igice ca gatandatu mwese muracibuka, caheze imfyisi ifashwe kubwo umugambi bari bapanze witwa umurizo w'umuriro. Uyu munsi tugiye kuraba igice c'indwi citwa indimi zibiri. Inyuma y'umunsi mukuru w'amahoro, igisagara ca Vichagani cari gifise impinduka zitandukanye. Ibikoko vyaracereje, vyose vyaracecetse, ntivyavuga. Ntivyari bicecetse kubera ubwoba, ahubwo vyari bitangaye. Ntivyari vyiteze ko inkoko yoshobora kurongora n'amayeri nk'ayo. Imfyisi iri mu gasho yatanguye kwerekana imyifato ibiri itandukanye. Mu gitondo iriko irayaga n'abacungera umutekano bo mu gasho, yari umugwaneza. Imfyisi yaravuga ngo, nize awe namenye, ndabona ubu ko nari nihenda. Ariko mw'ijoro, igihe itandukanye n'umwe mu barinzi, yahindura imvugo ikavuga ngo, sinshobora gutsindwa n'inkoko, sinshobora kubohwa n'iminwa ya Muzehekimya n'igihuna kitagira ubwenge. Muzehekimya akoresheje inkwavu ziwe z'idoli yawe z'ubutasi, aronka amakuru yerekeye amajambo y'ijoro imfyisi ivuga. Nuko Muzehekimya abwira inkoko ati, imfyisi ifise indimi zibiri, mu gitondo ni umugwaneza, mw'ijoro ni umunyamahane. Inkoko vyarayibabaje, ariko ntiyashaka kwihora, ntiyashatse ngo yihore, ahubwo yashaka guhindura umutima w'imfyisi, maze yiyumvira ikintu kidasanzwe iti, tuzoha awe, tuzokura imfyisi mu nzu y'imbohe, ariko tumuhe amahirwe yo gukorera igihugu awe, yo gukorera abantu. Niyahinduka azoba akarorero keza mu bantu, niba adahindutse igisagara kizoba kibibona. Imfyisi bayibwiye ko izohabwa akazi ko gusukura imigende y'amazi yo mu gisagara mu kiringo c'indwi yose, ica iratwenga n'agasuzuguro iti, jewe ibikorwa vy'imbeba n'imbwa, ivyo si impinduka, ni ugushinyagurira umuntu awe, ni ukugayana. Ariko inkoko iramwishura n'ubwenge ati, twese twakozwe mw'ivu, umwami n'uwimba umigende bose bakozwe mw'ivu, ama mu bwondo bumwe. Ibikoko vyamwumvise awe, ibikoko vyumvise inkoko vyose vyaciye bikoma amashi. Intare ntoyi yari imaze iminsi myinshi icecece awe itavuga, yateye intambwe ati, ndatanguye gutahura, ubuyobozi si amenyo canke ijwi rirenga, ni umutima w'ibikorwa. Mbega imfyisi izokwemera gukora canke izokora ikindi kibi? Kandi intare ntoyi izotangura guhinduka ifashe inkoko, canke yoba ifise amakenga mu mutima? Reba igice c'umunani, ishusho zitatu awe, imyifato itatu. Kuri ivyo rero ntwibagire gukora subscribe, like na share, uzobukoze cyane. Nico nababwira cyo murindire igice c'umunani citwa ishusho zitatu awe, imyifato itatu. Kuri ivyo rero ntwibagire gukora subscribe, like na share, Imigani y'Ikirundi TV.